Gifaru El fenomeno Kisu Luis Nazario Ronaldo Dalima avuga ati ino Brazil imeze neza cyane. Mutima wanje nzowagiriza ko naronse umwanya No mutima wawe wo kuraba Ronaldo akina umupira w'amaguru. Mutima wawe usimba nipfuza ari ibintu je ntaba nshaka no kuraba highlight. Ronaldo Gifaru none gase umutima wawe n'umutima wawe se wanse uravye video zi ubugiye akina mu mutima wawe n'umutima wawe wanse ko biraba canke se ntabwo wari bwakure. Ndumva nyene niyagiriza mu mutima kumva ko utakuze kazi ntari bwo agira iyo myaka yo kuraba umupira nka utahura nkuko utakuze kazi. Aha yari gukura imbere yo gukura la voix passer ndazi urubye bireko ari icuzaza ati kweli la voix passer nari muhira muri weekend heramanye n'abasore n'umuvandimo ku munsi w'ejo yavuze ati koza dinamanye mu cibitoke no hari ati no hari kabisa heramanye n'abagenzi twakuranye muri quartier mu Giswahili nkuko mubizi ari yakugino turavuga ati baziye tuganire ku mupira ari ku mupira wo muri kahise wabo tutabonye mubona abo tutabonye nabo turiko tubona ari bande bari bawuze reka ntabwo wabigereranya nabo twabonye mfatiye kuba dufise uno munsi ndafise ubwoba kandi ntazongera kubona umukinyi nka Gareth Bale. Bantu b'Imana umuntu yabonye Zidane bari abagabo ba Zidane. Uraba umupira ukawutahura. Abantu baravye Ronaldo ko manakina. Nkuko kuri mutahura bamini yamara no munsi. Amashoti ya abantu baravye Roberto Carlos. Ngofede. Abantu baravye Paulo Maldini. Baratujyanye ibiri. Nivyo Ronaldo rero uyu munya Brazil Kisu yavuze ati ino Brazil inyuma yuko yaragiye kuba abatembera mu ikambi aho bari kwitegurira rukino rwa nyuma rwa kivandimwe bafise nande bafise nuno munsi nejo nuno munsi bafise menyesha kino munsi bafise Brazil bafise Croatia Brazil menga bafise Croatia ni Croatia ninde ko Croatia match ya mbere bakina Colombia bafise Brazil bafise Croatia nuno munsi rega Trevor nuno munsi ni mu cagucagu Trevor nuno munsi ni mu cagucagu ni mu cagucagu saa munani ijo ari twamaze kwenjira ejo saa munani ijo ari kuri ya saa munani ijo bafise Croatia nejo mu bucagucagu nyuma ariko yumva ngo yariko yaragiye kwa batembera mu ikambi aravuga ati ndavye ino squad dufise no munsi ati ni squad ikeneye utuntu dukeya cyane two kongeramo harimo n'uburyo twebwe nk'abarejande ba Brazil twoza tukabashikira ati mugabo ndiko na equipe twotuma mondial bagiyeyo ati twoyituma iki gikombe ati igikombe cha mondial buryo mvango tuheruka kera na tudura tugena umengo turi ba bantu les invités muga tutadufise gahunda ati muga no mwaka bive no umenyereza dufise nkabona abakinyi dufise no munsi ati n'utuntu dukiya two kongeramo harimo n'uburyo twego abarejande dusa nk'abamaze ko baja kure ya equipe bisa ko tuyishikira mugabo ino Brazil nimwe mu dushaka gutuma igikombe cha mondial kandi bakizana muhira ku rubuga rwa Confederação Brasileira do Futebol cyangwa se ku rubuga rwa Confederação Brasiliana do Futebol niko bayita ijya CBF haraheze amasaha agera kuri 20 birumvikana ko hari ku munsi w'ejo bavuga ngo uma visita fenomenale une visite phénoménale ya el phénomène donc visite idasanzwe abantu baraza kubona hariyo video kuri urwo rubuga nyene aramukanya na bavini n'abandi bagiye batandukanye ariko yarari kumwe na Rivaldo muri legende wa kera yakiniye FC Barcelona nawe ariko no muri equipe nationale numwe mu bari kumwe nkuko rero babivuze Ronaldo Gifaru yavuze ati twisanga hakenewe utudetaye duto kugira ngo equipe igere mu gikombe c'isi yiteguye ijana kwijana aravuga ati ndavye ikijanye n'impano tumeze neza turi muri equipe zifise impano zidasanzwe turi muri ere yacu nk'abanyabrazil nkuko vyama twamadufise impano atariko kandi dufise umumenyereza dasanzwe yitwa Carlo Ancelotti yaramumenyereje hariya muri Milan aca yongera koko nabo nyuma yuko we yari yabatembereye buriya binavugwa ko abandi ba legende batandukanye nabo bagendeye ino equipe muri ino ndwi nyene turangije mu ntumbero yo kwitera intege ariko nawe aravuga ati n'abatarashika nabo bumve ko kuba hafi
ino generation cyangwa ino ekipe nserukira gihugu muri no periode bari kubategura igikombe cy'isi ari imwe cyangwa se ari zimwe mu nguvu baba bateye mu bijyanye no kuja kurondera inyenyeri igira gatandatu mu giserukira gihugu ha Seleção Brasilienne. Bwa mbere ndi pour nano majambo ya Ronaldo Gifar ariko kandi nkanavuga ngo ekipe nserukira gihugu ya Brazil ubwo uko kuntu batunze Tite bagatunga Dorival Junior n'abandi bagiye batandukanye hari utabibonye nka Eshek bwa mbere twemeranye Brazil yari muri R peu importe abo yari ifise itari ifise umumenyereza ariko kandi yari ifise abakinyi babaye ikakibura bamenyereza rero kubategura cyane ariko kandi tuvuye kuba bari bafise umumenyereza bayabaye twari no muri R yaho iyo mpano yitwa ko ihari itaronse umuntu ayankadra mu bijanye no mumenyereza mwiza ariko kandi bakabura nyene niyo raporo buri nibaza ko harabuze umuntu abwira Vina ati Vini ibintu hari Real Madrid ukeneye kubigwiza kabiri cyangwa gatatu kabya Brazil harabuze umuntu yubaho ukabwira umugabo yitwa Rafinha ati nivyo uri muri Barcelona turabona kuza muri Brazil ukagaragara nk'umwe mu bariko baratanga byinshi gusumba abandi atari korenzaho nimba tubona wowe witeguye gutanga buri kimwe cyose kugira ngo Barcelona itware iki gikombe niki gituma utobikorera Brazil kumbura n'ijambo ufata uri muri Brazil nako muri Barcelona tangura kuri faturi nahe no muri equipe ya Brazil nariko ndaraba equipe yasezerewe na Croatia muri mondial iheze muri quart de finale yari equipe yuzuranye abakinyi mwizamu yari ifise Alisson Becker ifise Thiago Silva na Marquinhos mutima wa defense zibinatse tuzari ko bitwa Danilo ndetse na Alessandro Eder Militao yakinye iburyo sivyo hagati ari Casemiro na Paqueta imbere yaho kwicuma ari Neymar ruhande rumwe ruko Vini urundi ruko Rafinha hama Richarlison yataka mugabo yarinde yari Tite niwe yarumenye oya Tite burya no mu mateka y'igihugu ca Brazil no mumenyereza ushobora gusanga ari bamenyereza bake bamaze gukina ibikombe vy'isi bibiri ariko mwana equipe nationale mugabo no muzugiye kuraba equipe nyuma yaho shakura rero equipe ya Dorival Junior yasezerewe muri Copa America heruka yes bahesezerewe na Colombia Matirobi jewe no muzi ndaraba equipe nationale ya Brazil nkavuga ngo mufise umumenyereza mwiza yitwa Carlo Ancelotti ariko munafise n'abakinyi bare experimente muga Brazil no muzi rikwira kogwa ko na ca kintu cyo kumva ngo harabaye basezerewe na Irigo ku Matirobi ya mu Matirobi basezerewe na Irigo ari nyene quart de finale ugiye kuraba no munsi igihugu careze Neymar aduga ari umwana muto namye mbona kare aganira n'ibinyamakuru vyo muri Brazil avuga ati jewe ngifise imyaka 12 13 nari nifitiye abagenzi banje twagendana atari ko muzi bandungitse muri equipe gukora imyemenyerezo nkibuke ko dufise imyemenyerezo ku munsi waje bakambwiye ati ntuje gutemberana n'abandi ati nkama numva umengo barampohoteye ariko nagiye gutahura akamaro kavyo mu nyuma maze kubona ko ari ibintu bizontunga rero uno munsi barabonye impano iri muri Neymar Junior n'umwana nibaza ko sinagira amahirwe yo kubona ba Ronaldo baduga mugani nibaza ko Neymar ari mu bakinyi baduza ari bato cyane muri equipe nationale ya Brazil bakanagira nico bayifashije rero no munsi Brazil baracibaza ko vya bihugu biri mu impano mugabe impano ziduga ziri matire nkuko Neymar yaduze ihibambewe no munsi baravise impano jewe nemera ko mu gihugu atacira marura nta kintu arafasha igihugu kuva abaho umugabo witwa Vinicius Junior mugabo par contre yakagomba kuri uwo mukinyi no munsi abafana bavuga ngo turahekwa na Mbappe Brazil ikavuga ngo turahekwa na Vini nkuko Real Madrid yihetse igomba kuba na message ya Estevao akavuga ngo jewe ninje ndi Estevao ngomba kumva ko ndi muri equipe yatunze abagiye batandukanye ibaze ko no munsi bisanga harabaye Brazil ya Tite yatunze umwataka nka Gabriel Barbosa atigeze akini buraya asumba batako no munsi bose bariko barahamagagwa bivanye n'ingene batariko bararonka encadrement nziza ega nikiriya navuze ku Faransa buriya kimwe mu byo basumba abandi harone yo ko bafise imana bari no mu bantu abakinyi babo bafise entourage nziza canke se bagira iyo matiri tukabona ngo n'abakinyi bataneglige kariyeri yabo kuba bafise impano gusa byonyene bidakwiye nkuko mugenzi wacu Mikael Modric yakunda kuba afise iriya tatuage yandika ngo talent isn't enough impano yonyene ni hagije kugira ngo umuntu atanga ibyo abantu bamwiteze ko canke azageraho yifuza kugera Abafaransa urasanga izo mpano barazivise mugabo rero ugasanga Mbappe aravuga ngo muidore wanje ni Zidane kugira ngo ze nange nk'ivyo Zidane yatanze nsabwiki ugasanga urakorokana Gilles Olivier kunda kuvuga ngo nahengetswe ariko ngomba kumenya ko porter les couleurs de bleu c'est pas un prestige tout simplement si umwanya wo kuja kwifotoza abantu babone gusa ko nahamagaye mu gisoko rw'Abafaransa
sinzi ko waravye hariho video naravye bashize kuri ruriya rubuga rwa Equipe de France de football y'ukuntu bafashe urugendo bava mu Bufaransa berekeza muri Amerika mu gukina zino nkino za kivandimwe ubona abasore basinziriye mu ndege Desire bafata kariya ka micro en cravate afata na kamera akerekana ukuntu bagenzi be bajyamye ubundi mwanya ukabona umuntu nka Pierre Kalulu aba bari mu bakiri bashasha muri equipe nationale kora ngo iyo mood barayifise ati c'est parti pour les États-Unis ubona ko bari iyo morale barayifise barumva ko bagiye kukazi k'igihugu bavuga ati tuzogaruka abafaransa mu gihe ko tuzatwabanezereje ni ibi bintu rero namuzi ugiye kuraba nko kuri kurabivuga Kylian Mbappé arazi yuko agomba kuzoba nka Zinedine Zidane mu gihugu agomba kuzoba nka Thierry Henry mugabe ivyo vyose arabigera ko kubera ko encadrement ari ikintu gikomeye kandi akanisanga kandi iyo message bakayironka bazi ko ba Thierry Henry na ba Zidane atamondi yari zibiri bafise imwe wari ari mu barondeye ya kabiri ibaze wowe uzi yuko uri umuntu nka Vinicius Junior uzi ko Neymar ari mu idore wawe ukacubana uburyo Neymar yaduzemo nivyo Neymar yaduza agifise amahirwe yo gukina na Ronaldinho mu minsi yiwe ya nyuma muri equipe nationale ariko Neymar rimwe na rimwe havuyemo zira spectacle Neymar ari mu bakinyi jewe nemera ko bari serie bazi cyo gukora mu kibuga yabaye matire cyane Neymar ari matire do faso atobona okazo zitatu ngo bare mu bitsindo bibiri mugabo wo Vini urahamagawe muri equipe nationale kandi urazi kuza umupira nutaronka ugufata izo singwa kubwiriza ivyo ukora bizokuvuna ubwo rero Ronaldo kisi ivyo yavuga vyo nukuri Brazil namuzi ugiye kuraba muri ligne d'attaque bafise Estevao bafise Rafinha bafise Vini bafise Mateus Cunha bafise Igor Thiago bafise Joao Pedro bafise Richardson bafise Enrique Moreira abakinyi beza mugaba abo bose ninde uzobwira ngo turakuragije igihugu ni Rafinha ariko Rafinha niwe ari mwa tarantiwe muri abo bose abantu baramona mutama we yari yicaye ari kumwe na Rivaldo ko Rivaldo aguma ari umujene nye kandi Rivaldo ni wakuze kuri bakisure Rivaldo Ronaldo Gifaro ndetse na mutama Carlo Ancelotti Rivaldo mubiri yarawubungabunze ariko ukuntu Carlo nawe yabaye umujene asigaye yambara utuntu nyene tw'abajene ari muri Brazil ni wifate nk'umujene hama bigaca bigira nibwo buzima abantu barabona uburyo bari bagendeye equipe seruka y'igihugu bicaye kuri bande touche Carlo Ancelotti Ronaldo Gifaro ndetse na Rivaldo rero muzi nkuko Kisu ariko arabivuga equipe nationale ya Brazil ifise abakinyi beza kandi bagiriwe amahirwe bafise umumenyereza ashobora kuzobateramwo esprit de combativité yo kubabwira ngo tugiye kurondera ikintu kanaka ntitugiye si umwanya wo kuja kurondera ambiance hari yanyu mu bihugu tugiye gukiniramo ibikombe vy'isi tugiye dufise ico tugiye kurondera iyo message abakinyi bakayumva ariko rero n'ikindi kintu aba barejande bakaba hafi y'abano bana Ronaldo Kisu ntaheberana ibintu vyose Joao Pedro ngo umwataka wa Brazil ambwiye ati je nawe abati je ndo umwataka nabaye umwataka wa Brazil ndanabahesha n'igikombe kuriya kuntu twabonye Rodrigo Goza mukora ku maguru atireka imigisha ndayitware nanje biriya bitsindo batsinda ndabitsinda burya nemeza yuko equipe nationale bagiye mu gikombe c'isi bafise manque nini cyane uyu mwana yitwa Rodrigo Goza ni naco gituma rero jewe nza nkanashimikira kuri kariya kantu kuko Rafinha peut-être yasavye kuvurirwa muri Brazil ashobora kuba harimo n'ubusabe bwa equipe nationale ivuga ati natwe turababajwe n'uburyo utagomba kugaragara mu nkino zikonta kwa Barcelona kumbura ifovu ariko bidashobora no kukwafekta natwe tukabura Rafinha nyawe mu gikombe c'isi naho abantu baramubona Ballon d'Or yarayitwaye c'isi yaragitwaye n'ibindi bikombe rabanga kiriya gikombe forme caba gifise kiriya kiri ibubamfu bwiwe kiriya Luis Nazario Darima jewe n'ubundi niki kintu mvuga Brazil ifise impano kandi abajejwe kuorganiza canke ministeri ya sport muri Brazil ndayagiriza ko yakoze amakosa kuko namuzi ugiye kuraba jewe naravye nk'akamaro Dorival Junior yo barahaye yaramariye igihugu nka Brazil yitwa umumenyereza wabo ukabura si presque 0-0 kuko namuzi wewe ugiye kumva ngo warimye umwana yitwa Lino wagiye gutegura abakinyi nka ba Wendere w'imyaka 30 uri kuramutegura azoca zanira iki Brazil ko nawe nyene ubwo atacashoboye gutanga ariko twanabonye no kuri Carlo uriya Douglas Santos yakinye ku nimero uno muzi rega ntabaraterare goshe basigaranye kuko no muzi Rino kwa Atletico de Madrid yaraburabujwe uno muzi ari muri Brazil uza kuraba ugasanga urwego rwa rwaraheze nturi buhamagare Alexandro ni mwiza mu gimyaka yaramujanye uno munsi ntugifise ba Marcelo
nta muraterale do classe nta muratere do classe mondiale bafise ko nimero 3 bisanga bagomba kwikora kwabo peut-être bafise iyo performance mwako kanya canke ku bana bariko baraduga muri Brazil. jewe nabonye ahubwo Carranza batakwiye guhamagara Caio Henrique uriya muraterale gosho kwa Monaco mwiza kandi agifise imyaka yo imwemerera gukina umupira ariya Caio Henrique afise ingahe Caio Henrique afise imyaka 28 27 gutyo waraba uno munsi Brazil yongeye kumurikira iyindi mpano nkuko bigeze kumurikira Daniel Alves Caio Henrique afise 28 ariko ari mu mvune Caio Henrique ari mu mvune nico gituma tahamagara n'imiburo yagarutse hafi ibipimo vyerekana kazogaruka mu kwezi kwa kane uko tugiye gutangura burya Carranza rotagarukanye ikintu cari carabuze muri Brazil ndibuka 2018 Tite mu gikombe c'isi yarafise umuraterale droit yitwa Fagner mwiza mugabo Fagner wakiriye gihora agenda kurabwa gasanga afise imyaka 30 kimvira ne Fagner yokiniye he azofasha iki Brazil à long terme nta kintu na kimwe gihari mugabo no munsi Ancelotti yamurikiye umwana kina kwa Roma Wesley mwiza uno munsi ariko Icizere Andrei Santos porte ko kwa Chelsea ari umutetsi atari umutitire nabonye yo Pedro wa Chelsea yabigaruseko aganira n'ikinyamakuru ESPN aravuga ati ageranya yani iyi generation yabo na generation za kiraza ba Ronaldo na ba Ronaldo aravuga ati avant il y avait Ronaldo, Ronaldinho, Romario n'abandi ati mbere hari Ronaldo, Ronaldinho, Romario n'abandi atariko turavye Messi on regarde le football d'aujourd'hui turavye umupira uno munsi le Brésil a aussi ce type de joueur ati Brésil nabo nyene bene bari abakinyi no munsi barabafise ati hariho Vinicius wa Real hariho Rafinha wa Barcelona hariho jewe hariho Estevao Williams wa Chelsea n'abandi ati hariho abana nka ba Hendrick Moreira de Souza ati tous jouent dans des grands clubs vuga ati bose bakina mu migwi mikuru kuri we pour lui le vrai problème ne réside pas dans le talent mais dans l'attente immense autour d'une sélection qui n'a plus gagné le mondial depuis Toronto ati byose bipfira ku bana aravuga ati soki bize ibintu bikomeye cyane muri ino generation nyuma y'igihe kirekire atagikombe cizi kigitwawe na Brazil soki dérange arabana ati soki dérange c'est que ça fait longtemps que le Brésil ne gagne plus rega nico ati ikintu gikoroga abantu mu mitwe nuko Brazil maze igihe kinini idatwaje igikombe kinini cyane rega ni nk'uko kono Madrid yo imaze imyaka 15 idatwaye Ligue des Champions cyangwa urabona ukuntu Barcelona kuva 2015 kugeza abantu bibaderanje mu mitwe abafana babumva ati equipe yacu izosubira kwibona ryari twaye igikombe cy'isi nako igikombe cya Ligue des Champions rero igihe cyose hari ibikombe wamenyereye gutwara cyangwa umerita gutwara bivanye n'ico uri umupira w'amaguru iyo urukura mari igihe kirekire utabitwaye none aba Brazilian bagiheruka muri 2002 uno munsi yakinye mondial dingaye 2006 2010 2014 2018 2020 ça fait 5 mondial wanashimira na finale bakinye erega ni imyaka 2006 bakinye finale abanya Brazil ya 2006 n'abataliyani baragitwara donc nana finale tunaharura imyaka 20 na Brazil izo generation byanditse ko bazitegura niyo pressure yakiriya gihe ca 2002 baca batsinda abadagi harimo ibitsinda bibiri vy'uno mugabo nyene Ronaldo kiso kuva kiriya gihe Brazil ntirongera guhonyoza ibirenge muri finale avuga ati rese ikibazo cyuko nta bakinyi beza dufise atago niyo pressure twango dusanta nka equipe nka Brazil kumara ico gihe kinini cyo dufise ijuru ryarabaguye ni iki kibazo rero urabona ibibazo Manchester United iri kwirabamwo Real Madrid iri kwirabamwo bakagomba kwiresolva briskema nivyo bibazo Brazil yahuye navyo uno munsi abadagi baje kwambara inyenyeri gira kane Brazil imaze imyaka nka 10 ifise inyenyeri zitanu ku mpuzu yabo kuva 10 kuko no kuva 2000 kuva 2000 gushika yari imyaka 12 kuko abadagi bashize ko inyenyeri gira kane 2014 batsinze Argentine Brazil yari imaze imyaka 12 yambaye inyenyeri zitanu ivyo biragushira kuri pressure kumva ngo none Brazil gute dufise ibikombe bigera kuri bitanu vy'isi uhereye aho twatangura gukina kugera muri 2000 ariko kuva muri 2000 ugera no munsi tutarisanga tugomba kugaruka muri finale kandi twaratunze abakinyi beza kuko je ndemera yuko ya Brazil ya 2018 yari ifise Neymar ikagira Felipe Coutinho ikagira ba Willian ikagira David Luiz na Thiago Silva na Marcelo Daniel Alves iri yari gutwara n'igikombe nta muntu yari kuvuga mugabo no munsi urumva barishira kuri pressure bakibagira ngo projet irategurwa kandi gutegurwa so gutunga abakinyi beza ni na message bahabwa eske bana ba legend bari kubafasha kaba nivyo nagomba cyo mvuga yabigarutse ko aravuga ati kimwe mu byo kongegwamo
nico no kwita aporo rero ya twebwe abarejande Yeah. ubwo Brazil kuri tara turavye no munsi igihugu c'Ubufaransa tukaraba Ubwongereza tukaraba Espagne tukaraba Abadagi tukaraba Portugal ubwo twoyiklasa ko Brazil mu kintu kijanye n'impano n'abakinya afise izotana ko Brazil iraza mu bihugu biri imbere mvango muri no monde tugiye kubamo. Bon, bozamo nkuko wabivuze bwa mbere bari muri equipe z'abanyereza beza bari experimenté bashobora kubyaza umusaruro effectif peu importe uko imeze. Nubwo ibintu by'ubuselektioneri nyene hakirimo kuvuga ngo eske ivyo Karo yakoze mu migwi gitandukanye yaciyemo nk'ama club yo bikora mu gisero kira gihugu. Mugabo no mustugiye turaraba quand même il y a du positif gusumba uko ino equipe yagize gute yayisanze. Bano bakinyi nabo ugiye kuraba matière d'état twabivuze. Nimba vyo kuruzo amagagwa wese azoba yiteguye gutanga la meilleure version de lui-même. Nimwe muri equipe zoba zitinyitse. Sivyo ko gusa rero igikombe c'isi kigira realite zayo. Ko muno munsi wo kubaza projet abafaransa bari barateguye 2018 kugira ngo batware kino gikombe. Biragoye. Habaye nyene iyo cohesion. Erego wo kubaza projet abanya Argentine bari bafise isumbi z'abandi kugira ngo batware kino gikombe ca 2020. Usanga ari presque nazo kuko uravye confiance abafaransa baje bifitiye nyuma yuko bari batweje 2018. Ukanaraba n'amatara bari bafise barasumba Argentine. Bwo Argentine muri vestiaire bavuga ngo ini road to Messi. Tugende dutere iteka Lionel Messi kuko cyo bari gisebo kuri equipe yacu twumvise ko twatunze uwitwa ngo numwami w'umupira w'amaguru ariko atatwaye igikombe. Chisi warabonye Dibu. Dibu yavuga ngo nditeguye gutanga buri kimwe cyose ariko Messi asezera umupira w'amaguru afise igikombe Chisi rero. Ni rimwe na rimwe kwiyumvira aya ma surprise twagiye turabona. Est-ce que ubwo Brazil bo nabo niboza? Peut-être bakabyo surprise kuko amatière d'état sibo bambere. Kandi na amatière ya organisation equipe zimenyene zimazigiye sibo bambere. Ariko uno munsi bafise ikibemerera gutwara cyo ikombe. Nibaze bavyumve kumwe bumve ivy'umumenyereza babe batuje muri vestiaire hama babe bari na prêt guprofita des ordres zishobora kwaduka mu yindi migwi. Gifitiye Icizere kuko babonye abafaransa bababwiye ati no il faut pas kwijaja. Kuvuga ngo dufise equipe nziza canke iki tudatwaye igikombe naho uzokwibuka ko twari beza. Urumva ino mentality mu Faransa. Yeah. Nivyo kuri Brazil na bakaraba nayo birabakostinga nkuko bikostinga abongereza ko abongereza bari muri equipe zatwaye amazina mu bikombe by'isi bibiri biheruka ndetse na Euro zibiri ziheruka ariko uno munsi zo yeganye. Nivyo imbere ko tubandanya amakuru yacu reka dusubire duce muri Econet Leo hanyuma cyo tuza tubandanya ikiganiro cy'uno munsi.